Umunsi nk'uyu itariki 13 Gitugutu Uburundi bwama bwibuka urupfu rw'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore. Mbega Rwagasore yarinde? Umuhagarikizi wiwe yitwa Ndumwe Rudoviko, nawe baca bamwita Rudoviko. Baca bongera ko izina Rwagasore. Yavutse itariki 10/1932, avukira mu ntara ya Gitega, avuka ku mwami Mwambutsa Bangiricenge n'umwamikazi Kanyonga Therese. Akaba yari umwana w'imfura, bakavuga yuko yari yavukanye Amasaka. Amashure yiwe yayize mu Bukeye mu ntara ya Muramvya, Ikanyinya mu ntara ya Kirundo hamwe n'Igitega. Acaja yasrida mu gihugu cy'u Rwanda aho yamaze imyaka 6. Amashure yiwe yarangirije muri kaminuza mu gihugu cy'Ububirigi. Rwagasore niwe yatanguje umugambi w'amakoperative, akaba yari muri bamwe bateje imbere igiterwa c'ikawa. Ari muri bamwe batanguje umugambi Iprona wagomba ukwikukira mu maguru masha. Afatikanije na Paul Mirerekano, Tadesi Giyumusi, Pierre Ngendandumwe hamwe n'abandi barashoboye gushinga umugambi wa Iprona, ukaba wemejwe n'amategeko mu mwaka w'1960. Urugamba rwo kwikukira ntirwamworoheye kuko yahiganwe na bene wabo bo ku muganwa Petero Baranyanka batifuza kwikukira, mbere bagashikirwa n'abazungu. Abo nabo akaba ari Joseph Birori hamwe na Jean Baptiste Ntidendereza. Rwagasore yari afise ubucuti budasanzwe n'abanyagihugu muri zone Buyenzi bakunze kwitwa Abaswahili, cyane cyane mu muryango wa Salom Bicuka waba kwibarabara rya 14 inomero 6. Bivuga ko Abaswahili bari bafise ubwa mbere umugambi witwa Unaru washaka ukwikukira ku Rwanda Urundi. Uwo mugambwe ntiwakomeye kuko ababirigi babafata nk'abanyamahanga. Umugambwe Iprona umaze kuvuka, abari mu mugambwe Unaru nka bose baciye bimukira mu mugambwe Iprona, bakaba baragize uruhara rudasanzwe mu kurondera ukwikukira ku Burundi. Rwagasore yarafunzwe icy'amaso i Bururi mu ntumbero yo kumubuza urugamba rwo kwikukira. Yararungitswe gutwara ubutanyerera ari mu ntara ya Ngozi ariko buri mu Kayanza mu ntumbero yo kumuhebesha urugamba rwo kwikukira. Yarabandanije urugamba rwo kwikukira, umugambwe wiwe uratsinda, hakaba ari naho dukesha intaye yo kwikukira. Rwagasore yarubatse ubwiwe na Marie Rose Ntamwikebyo mu mwaka w'1959, aho bashoboye kwibaruka abana babiri aribo Marie Rose Rwagasore na Marie P Rwagasore, naho batashoboye kubaho umwanya munini. Yashengeye arashwe n'umugiriki Georges amurasiye kuri Hotel du Lac Tanganyika itariki 13 Gitugutu mu mwaka w'1961. Rwagasore ntiyagize amahirwe yo kubona ibyo yaharaniye n'ibirori byo kwikukira, akaba atavyo yabonye. Itariki 2 Ndamukiza 1962, itariki 2 Ndamukiza umwaka w'1962, abagirizwe urupfu rwa Rwagasore barashengejwe. Georges acigwa urubanza rwo gupfa, abandi harimo Joseph Birori na Jean Baptiste Ntidendereza bacigwa urubanza rwo gufungwa imyaka 20. Ni mu gihe ubutegetsi bwari bukiri mu minwe y'ababirigi. Ubutegetsi bumaze kuja mu minwe y'abarundi, ubutungane bukaba bwaracira urubanza rwo gupfa abasigaye bagirizwa urupfu rwa Rwagasore harimo Joseph Birori na Jean Baptiste Ntidendereza, bakaba biciwe Igitega igenekerezo rya 15/1963. Umunsi nk'uyu itariki 13 Gitugutu ni umunsi ntibagiranwa mu Barundi no mu Burundi, aho twibuka incungu yo kwikukira. Rwagasore akaba ari ntibagiranwa mu Burundi, bakaba baramwitiriye ingoro y'amakoraniro y'inama nshingamateka, bamwitirira ibitaro vya leta bakunze kwita clinique. Ishusho yiwe ikaba iri ku noti y'ijana hamwe n'inoti y'ibihumbi 10. Mukaba mwari kumwe na Alain Guy Stéphane Sabimana kuva muri Isanamu TV. Naho ubutaha.